Abasadusayo bamwe bagira ngo nta zuka ry'abapfuye ririho, baregera Yezu baramubaza bati, mwigisha, Musa yadutegetse ko umuntu apfuye asize umugore atamwana, mwene wabo aramucura agogorera uruvyaro mwene wabo. Habaye rero abahungu ndwi bavukana. Uwa mbere yari yubatse apfa adasize imbuto. Uwa kabiri acura wa mupfakazi apfa nawe atambuto asize. Uwa gatatu kuba kwa kundi ntihagira n'umwe muri bamwe ndwi asiga umwana. Hanyuma ya bose wa mugore nawe arapfa. None kwizuka nibazuka azoba uwuhe ko bamwabiriye bose uko ari ndwi? Yezu arababwira ati, muri bubure guhuba mutazi ivyanditswe mu bitabo vyeranda kandi ntimumenye n'ububasha bw'Imana. Abapfuye bamaze kuzuka ntibazoba bacabira canke bacabirwa, bazomera nk'abamarayika mw'ijuru. Navyo ivyo kuzuka kw'abapfuye ntimwasomye mu gitabo ca Musa hamwe mu Gisaka ukungene Imana yamubariye iti, ndi Imana ya Iburahimu, Imana ya Izahake n'Imana ya Yakobo. Si Imana y'abapfuye, ni Imana y'abazima. Ukuri kubasigiye kure. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Mu bisomwa bya mbere turatanguye kuzirikana mu gisomwa cy'uyu munsi ibaruwa umutumwa Paulo, ibaruwa rya kabiri, ibaruwa canke ikete rya kabiri umutumwa Paulo yandikiye Timote. Ibaruwa rya kabiri hakuru irashingira mu gufasha Timote kuzirikana rwose ku muhamagaro wiwe nk'usangira ubutumwa n'abatumwa, kugira ngo abandanye afasha mu gukomeza ama-ekleziya ya mbere, ama-ekleziya Paulo yagiye arashingana cane cane mu bihugu vy'abapagani. Mwumvise ingene mu ntango amutumirira gusubira gukabura rwose inema yaronse ngo igihe kumwe n'abandi bamubikako ibiganza. Mu bisanzwe ariko aramukomeza muremesha, kuko Paulo yaronga yuko igihe ciwe kiriko kigenda kirangira, ariko arategura uwundi azobandanya igikorwa ciza yatanguye cyo gukomeza no kuremesha imiryango y'abakristo yagiye arashinga hirya no hino, kandi bari kumwe basangiye intumbero imwe. Tugere Kristo. Harimwo ikintu c'inyigisho ikomeye cy'uko mu butumwa ntitubukora ubwa mbere twenyene, naho tuba dufise ingabirano ikaze gute, canke nawe ushobora kugira uti ibi nije navyize, nije ndabizi, canke imaze n'imyaka myinshi. Murabona abantu bamwe bamwe igihe bakora akazi cyangwa ubutumwa ukamenga n'akantu k'agaparasere bikebeye, kandi akabona umenga niyahava umenga ibintu bizoca bihagarara. Bariko batera inkuru za patiri bavugira ngo nabavuze. Ukabona umuntu umenga ikintu akirimwo kumenga ni nk'agatongo kiwe. N'ubuzima bwawe si agatongo kawe, n'ubuzima bwawe ni bwawe ariko kandi si bwawe, ni ubw'Imana. Kwama twumva nogira nti ubuzima bwacu kuri izo ngero zibiri, harimwo ikintu cacu mugabo si byacu byose, harimwo igikorwa c'Imana. Ubwa mbere hari uwo vyegukira ngo vyose biva kuri we, vyose bikagengwa nawe, ngo kandi vyose bigarukiwe. Kutigera nkoresha ubuzima bwanje, kutigera ndabwiyumvira nk'uko umenga n'akantu k'iwanje ushobora gukoresha uko nshaka kose. Oya, nivyo ni gwanje ariko kandi si gwanje. Ko biba gwanje no kugira ngo n'ubundi numve niyumve
koko ndi umwana w'Imana kandi ko ari ingabire idasanzwe Imana yangize muri ubu buzima, ariko kandi ko atari gwanje, ko buza kuba gwanje by'ukuri igihe menye kubugira ubw'abandi, kubugira umugisha n'umuhezagiro kubw'abandi. Pawulo akumva yuko nawe yari afite ingabane ikomeye cyane ategerezwa gukorana na Timote, ntiyashobora gukora wenyine. Akumva mbere yuko igihe cyo kiriko kirarangira agatangura gutegura agacira inzira Timote. Ubwo muramenya gucira inzira abandi, ubwo turakora ubutumwa nk'abumva ko ari ubutumwa bw'Imana, ko ari ibanga twatorewe atari igikonkwano. Ntidushobora gukora ubutumwa nka kujya kw'abafundi. Abafundi muranda baraba abatari bake, si bose. Ubwo abatari bake iyo akweretse nk'ibintu ariko arategura ubundi ntamwereka byose, gira ati yo hava ndusha ejo kabure barondera jewe ntibandondera. Akamwereka mugabo akagira ati aka ni gwanje, aka sindakwereka. Abagira ngo ndakakwereke nzoba mpasuye kandi uzotegerezwa kumbagira impene yose, ndakwinjize mu nkunga. Ugasanga umenga hari ibintu yumva umenga ni nk'akantu kiwe yemwe azirikira akakibohera akagira ati aka ni gwanje. Oya ni gwawe, ariko kandi si gwawe. Ibintu ntibitanguranye nawe nk'uko nawe byo binatanguranye nawe mbere, si uko umenga bizoherera kuri wewe. Igikorwa c'Imana kikabandanya, kumenya mbere, kumva ko hariko haragera yuko uja gutsi igikorwa. Pawulo akavyumva muri we, kuvyumva kare mbere ntiyigera agenda nk'uko umenga ari wenyine. Murumva nayo mabaruwa ariko arayandika, niyandika iyindi miryango agira ati ngo jewe na Pawulo, ngo jewe na naka. Kumva ubutumwa nkora, igikorwa nkora, ntegerezwa kugikora ku buryo ndagitegurira kuzobandanya neza n'inyuma yanje. Ntuhava unagenda ngo ibintu uca usiga byose ubiziritse kugira ngo ubundi niyaza bize bimunanire bagire bati n'ubundi haguma hakenewe uhabu. Oya, si ibyo. Nukutumva yuko uri gukora igikorwa c'Imana, menga ni wewe ushaka kuboneka ubwa mbere. Aya majambo y'Imana yo tuko turayasoma ntituyaheze kuyugaranira mu vy'Imana, hanyuma tugiye aho hanze mu buzima bwa misi yose, mu butumwa, mu rugendo rw'ubuzima bwacu migenderanire ukamenga ntashikayo, azagana burya buzima uko tuburinganiza, kuko Imana ngo yashinze ihema iwacu, ngo n'Imana yigize umuntu ikabana natwe. Pawulo akamwereka ati kandi nukwibuka umutima waronse, si umutima w'ubwoba, ahubwo n'umutima w'umuntu atinyuka gukurikira Yesu Kristo. Ni kuba umuntu yumva neza ko afisi ariko araja. Kenshi tugira ubwoba kuko dutinya urupfu, kamenga ntiturishira iyo turiko turaja. Kumva yuko uri kurakorera ubuzima utegerezwa kubuhagararamwo mu nkuru nziza ya Kristo, nubwo kumbure byo gusaba kuruha, byo gusaba kubabara, byo shobora kugusaba ubuzima bwawe kukugira uti ubwo ngaha ndazi ko bubandanya. Umuntu ashaka gukurikira Yesu Kristo ntiyemere ko hari ubundi buzima ariko arategura abandanirizamo, bica bigorana. Kyo tumaze kumera nk'uko umenga tubaho nk'abatizigira yuko inyuma y'ubu buzima hari ubundi tuzobandanya, uca usanga ubwo ngaha wumva umenga n'ubwo gusa, ugaca ugomba kuba umenga uragusakurana n'abandi, umenga uri defanda byanse bikunze, umenga ego uti nta bindi nzi ni ibinye, nyuma y'ibi ntawe ubizi ko hari ibindi bihari. Kubera ubwoba bw'ubuzima bica bigushira mu ubwoba bwo kubaho. Pawulo akamubwira ati rero kubera nzi uwo nizigiye. Iryo jambo yarivuze kandi rirahambaye rwose, kagira ati ngo kuko nzi uwo nshize ko ukwemera kwanje, kandi ndazi atagukekereza yuko ashobora kunzigamira ibyo yambikije
gushika kuri wa munsi. Aya majambo araryoha igihe cyose turiko turayazirikana, tugaruka ku kuzirikana ku muhamagaro wacu umwe wese aho Imana yamuteretse. Mu mihamagaro yacu turondera gukurikira no gukorera Yesu Kristo, turabona n'ibintu byinshi bitugerageza, ibintu byinshi bishobora kutubabaza. Mugabo ibyo byose ntuzoshobora kumva intumbero yabyo ngo wumve icyo bishaka gushikako, ngo wumve by'ukuri umutima wabyo icyo umukama ariko arabironderamo, igihe udafise ubucuti bw'iwawe nawe na Yesu, bw'iwawe na wewe na Yesu, wewe na Yesu, ubucuti bwawe na Yesu kuri wawe. Ntugume gusa muri bijya by'uko warigishijwe ukurikira abandi uko abandi ubona, oya, wewe na Yesu. Wa mwanya wawe uganira koko, mukinjira na Yesu mu buzima bwawe, kumva uti arambwiye ijambo ry'iwanje. Mbere no muri bindi ko ndababwira hamwe mwese ukumva uti ndumvise mwirinda bukwi wanje. Relation personnelle na Yesu. Abantu bose mudakomeye aho hantu, amageragezwa araza mugasenyuka kandi azoza. Nk'ubu turi mageragezwa menshi y'ukubaho mu buzima buzimvye, ubuzima buguma butituka, ibiciro bihinduka bigatera ubwoba abantu. Udafise relation personnelle na Yesu, urarondeza inyishu ugasanga mbere nabo wari witeze kuronka kw'inyishu nta nyishu ufise. Udashinze muri Yesu ugira ubwoba bw'ubuzima, ugatutora, ugatakara. Haragezaho tuva mu bintu byo gusenga, kuko urumva je papa na mama bakuriye muri Katolika, nanjye nigeze guma muri Katolika. Warahuriyeyo na Yesu, yego nico ni kimwe barakureze neza muri Katolika, mugabo Katolika yarabaye gwawe, cyangwa kwemera kuracari hanze yawe, nuko abavyeyi bawe mugabo ntibigeze ukwinjiramo ngo kugire gwawe. Urumva ngo jewe ngo ndi muri eklesia, ngo ni eklesia y'abapatiri n'abepiskopi, ngo barize byinshi, ngo n'abantu b'incabwenge. Ico conyene uzi ko hanze igihe ubwenge bugahera. Aho patiri w'incabwenge gasi navuga mu izina kuko muramuzi, mwava munamumenya, nanjye shinda muvuga ko nzomuvumba. W'incabwenge gose niwe yigeze kugenda, je yaranyigishije, niwe yigeze kugenda i Buraya, arahura n'umuntu yamwigishije, yamudirije mu bintu by'amateze, ushika ku rugero rwaho nawe nyene ashobora kudirija amateze. Uwo muntu yaramukunda cyane ku buryo jane namaze kumenya iyo ndiko ndakora igikorwa ciwe mu vyigwa sinashobora kugiheza ntamushizemo. Umwizema acagira ati uyu muntu uramuzi, yakwaguha amanota yose kuko azi naho ingene aho yamushikanye. Ambwira ati pati, naragiye kumuraba sanga n'umuntu yashaje, yagwaye, asigaye yicira kw'inkonda, byose bamubwire bamutanika. Ndavuga ntiharanze igihe koko ubwenge bwose buhera, hamwe atakintu na kimwe ucimarira, usigaranye gusa n'ubwo bucuti wunze na Yesu, wunze na Yesu, ubwo rukundo rwawe na Yesu. Icyo rero kirahambaye cyane cyane ku muntu wese ashaka gukurikira Yesu Kristo, ageretse ko ugomaho kumukoreraho atabifise, ahura n'ibintu byinshi bimukanga. Atabufise acamera nk'ikiyabo. Murazi ingwe kugira ngo ibingwe by'ukuri, twavuga ni murakazi, ingwe imaze kugabura ibibunda byayo, ibiteretse ngaho iragenda ikinyegezi ikaza ikabikanga, ibikangutse bikiruka, bica bicika ibiyabu, ibigomba, mugabo bice bihagarara ko bikaguma bihagaze, uburyo bicika ingwe za vrai. Natwebwe hariho abantu bakangwa n'ingwane z'ubuzima, bakagukanga bakakuvuga ko ibintu, ugaca ukanguka ugatangura gutaza, ugatangura gututora, ucika ikigomba, ntubingwe ya vrai. Ibintu byose bitugerageza nibyo kugira ngo dukomere, kuko twahamagariwe ibintu bikomeye kugira ngo ducike umuhezagiro.
umukama ntiyaducunguye umenga n'umuturiste n'umuntu ariko arawangawanga ry'ubuzima. Yaducunguriye ahantu hakomeye ku musaraba. Iyi si kugira ngo tuyirokore hariho pare yacu yo gusangira na Yesu. Nzi ko mu Rwanda pare avuga ati ngo ndiko ndaheraheza ngo ibyasigaye ku kubabara kwa Yesu Kristo ngo kubera ama eklesia. Urumva ko hari ibyo ushobora kubabaramo kubera nka Radio Maria, kugira ngo abantu bagume bakira mu kumviriza ijambo ry'Imana, mu kumviriza ijambo ribazanira gutora inzira y'ukuri ku buzima bwabo. Ndarusha bapi rero nihe utazosanga ubuzima buruhisha, ariko kuruhira ikintu cy'ingingo nziza, kuruhira ijambo ry'Imana rizana ubukiro mu bantu, ugasaba ingufu ukumva uti ngaha hari ibanga. Mu nkuru nziza irimo inyigisho nyinshi, Yesu tukumva asatiriwe n'aba-intellectuel bo mu gihe ciwe. Abari abantu bameze nk'aba-intellectuel, abantu bakomeye muri aba bantu twita ko bahambaye, aba-intellectuel, abakadere, abantu bazi ibintu by'ivyiyumviro. Abasadusayo hamwe n'intumwa za Herodi baraje kumugerageza kumwumviriza, rimwe bagomba no kumutega imitego. Bakaza kandi bamuzaniye ikibazo, baba bariko baraharira hagati yabo n'abafarisayo, kuko abasadusayo ntibemera izuka ry'abapfuye, ubuzima inyuma y'ubuzima, kubera yuko muri Bibiliya ntibemera ibitabo bindi birenze kuri bimwe bitanu vya mbere vya Musa, kijya c'amamuko, icy'uguhunguka, icya bene Levi, icya kabiri c'amategeko n'icy'ibiharuro. Bagarukira kuri ibyo. Muri ibyo naho izuka ry'abapfuye Imana ntiyari bwaritomore neza, mugabo iramaze gushiramwo ibimenyetso, iramaze gushiramwo amapasaje amwe bayasomye neza bashobora kumva izuka ry'abapfuye. Nicyo gituma Yesu Kristo mu kubishura ntashingira ku bindi bitabo, ashingira kuri Musa. Kabireka ati mu byo Musa yayaze n'Imana harimwo ikimenyetso cy'uko hari izuka ry'abapfuye. Tugere Kristo. Mugabo babandi abasadusayo bagahakwa kumera nk'ababaporoti bamwe ngo tubwira akarongo ku kandi aho vyanditswe. Murumvise ibintu neza babwiye, ntihanditswe ngo hari izuka ry'abapfuye. Mugabo handitswe ngo Imana yiyise Imana ya Ibrahimu, Isahaki na Yakobo. None ngaho izuka ry'abapfuye ryanditswe, aborondera akarongo ku kandi. Iyo tubwiye ko Bikira Mariya bijumije umutima n'umubiri, tukabereka amapasaje bashobora kubizirikanamwo, ngo yanyereka aho byanditse akadome ku kandi. Yesu yabaye yaberetse ko byanditse. Mugabo mu byanditswe harimo ikintu kivuga izuka ry'abapfuye. Yesu akabereka ati igihe Imana yayagira Musa muri ubwo buryo, ikamwiyitirira Ibrahimu, Isahaki na Yakobo, abari baramaze gupfa haciye imyaka, yagombye kumubwira iti ni bazima muri jewe ntibapfa. Aho natwe twumva yuko abacuditse n'Imana, se w'umukama wacu Yesu Kristo, Imana y'ukuri, Imana yamaho, ntibapfa, bahindura adresse gusa, ntibapfa, bahindura uburyo tubabona no kubumva, mugabo bariho mu Mana. Ariko na cyane cyane nuko iyindi nyigisho nuko mwumvise ingene mu kukimubaza iki kibazo bagifatanije n'ibintu byo kuvyara, ibintu byo kubaka no kuvyara. Baca bamuha ikintu c'akarorero k'umugani, umugani utigeze ubaho. Ni umugani bemvanse baremye aho nyene kugira ngo bamaramaze ibyizuka ry'abapfuye, kumenga ntaho bifise ubwenge, kumenga umuntu apfuye babiheze. Mbega baza ko muri uyu munsi atabantu bameze gutyo bariho, ko hariho ubundi buzima inyuma yaho, cyane cyane abo bantu bose biyita ko ari incabwenge, bize bimeneke, ibyo bintu byo kuvuga ngo hariho ubundi buzima badashobora gusigura, ngo batware muri laboratoire barabagira bati ibyo tudashobora gusigura mu bwenge ntibibaho. Mugabo Yesu akiza ati ibyo ntibihagaze ku bwenge bw'umuntu, ngo bihagaze ku bubasha bw'Imana, bihagaze ku ijambo ry'Imana, ububasha bw'Imana
kandi bashaka bovyemeye kuko yaraberetse ubwo bubasha bw'Imana. rimwe Yezu akazura abantu bari bamaze gupfa, akazura n'abaza bamaze iminsi n'amaze gupfa, agira bereka ati ubundi buzima burashoboka inyuma y'ubuzima. Ariko indi nyigisho ikomeye ni yuko dutegerezwa kumenya gufatanya ubu buzima n'ubuzima buzokurikira. Murumvise ingene nabo nyene mu kumubaza ikibazo babaje ikibazo cyo kubaka urugo no kuvyara. Abahungu ndwi bubakanye n'umugore umwe, bose bagapfa batavyaye. None ubwo buzima buzokurikira muri ko muravuga bashitse hariya ntibazohava baterana imitwe bagwanira iyo mugore ninda azokwegukira, baguma bicakura barabiye ibyo ngaha mw'isi. Yezu arababwira ati rero muri ubwo buzima bukurikira si nk'ibyo ngaha mw'isi, kandi by'ukuri ugiye kuvyumviriza ubirabira gusa mu byo ngaha mw'isi hari abantu twoba tugowe. None ibyo ko ntigeze ntunga hariya naho sinzotunga, nzoguma ndi umukene ngenda n'amaguru naho ikirenge kitohenga. Ndibuka mutoyi wanje mbaza yariye ipirawu muryoheye ngo mbe hariya mw'ijuru ngo hari ipirawu gapati kuko nicyo kintu kimuryohera. Mwese ugasanga umenga agomba kwiyumvira iby'ijuru afatiye mu vy'ishyega, akagira ati hariya rero hakurya y'ubuzima ntibimeze gutyo. Umuntu aba yuzuye Imana, aba ameze nk'umumarayika. Kuko by'ukuri twamubaza none nk'ubu bwa Yezu, eske jewe nzoba mw'ijuru ndyoherwe nk'ubu nk'umuntu tuvukana atashitseyo? Ikibazo twamubaza gikomeye. Nk'ubu numva ko nuryoherwa ndi mw'ijuru nsanze hariho nk'umuntu wo mu muryango w'iwacu atashitseyo. Ikibazo kuko mugabo ngaho ni ikibazo mugabo twibaza nk'abantu bariko baracapura iby'ijuru nk'ibyo kw'ishyeza, akabwira ati suko bimeze rero. Mugabo kandi bishingiye ahanyene mu byo ngaha kw'isi, mu kungene tubamwo muri ibyo ngaha kw'isi. Yezu akagira ati rero kugira ibyo ngaha kw'isi vyiyugururire neza, ibyo mu buzima buzokurikira bishingire mu majambo y'Imana, mu kuri kw'Imana. Nubise ingene yababwiye akagira ati muri bubure bwoba gute mutazi ivyanditswe mu bitabo vyerana. Kandi ugiye kuraba akarero bamuhaye berekanye yuko abahungu indwi batigeze barondoka. Kuri Yezu umwitwarariko si uko kurondoka gusa ku mubiri, ahubwo ni ukurondoka kuko ijambo ry'Imana riturondora mw'ivyiza by'ubuzima budahera riturimwo mu kuri kwaryo. Aho nje turaba rero babantu usanga umenga turafata ijambo ry'Imana igice, ugasanga twifatira amajambo aturyohera, aya tukagira tuti oya, tukamera nk'abasadusayo. Twebwe muri Bibiliya dushaka ibi bindi twumva bitadushiye, iyo dushaka turakuramo. Ico gihe ucucika sterile, ni ukuvuga ntushobora kurondoka neza ubuzima bw'Imana muri wewe, ucupfa utavyaye. Hari abantu bibaza yuko twebwe tutavyaye, n'abandi batwitira abo twabyaye mugabo tutabavyaye mu mubiri. None baravuga ngo pati ngo arafise umwana hanaka, mfise benshi kugenda bashiraho bashaka, mfise benshi mubona muhava mutitara. Yuko umusaseredoti yigeze gufasha umugore aho hagati mu gihugu, yari yibungenze birananirana ingene ashikana, hamaca atanga icumbi ko mbe yarabizi, cagira ati ni mu muhakawa gakazi. Bamuhaye ako kawa aca arashobora gushikana neza umwana. Niho rero nyina wiwe yigeze kuza amuzanye aje gushimira patiri ko yabahaye ako karosete katumye avyara n'ingoga. Uwo mugore aca ashika avuga ati ngo ashika abwira abari ku kigo ca paruwasi ati patiri twamurondera, nkamurondera ati mubwira aze kuraba umwana wiwe, mubwira aze kuraba umwana wiwe. Abantu baca patiri afise umwana, ati yego uyu n'umwana wa patiri kuko yavutse kubera patiri atanze ako kawa. Hanyuma patiri ati patiri
urafise umwana ngo hari abantu bakuzaniye umwana wawe hanyuma asa arabye asanga ni wa mukenyezi agira ati cyagati yego ati uyu n'umwana w'iwanje mugabo ntibari bazi ingene yamuvyara. Ukuvyara neza n'ukugira neza n'ugutanga ineza ishingiye ku ijambo ry'Imana, ishingiye ku ijambo ry'Imana. Igihe cyose tutari mu kuri kw'ijambo ry'Imana ntiturondoka ubuzima budahera. Twoshobora kuvyara ku mubiri nk'ibindi bikoko ariko ntitwovyara ubuzima budahera mu bandi. Igihe cyose tudashingiye mu ijambo ry'Imana by'ukuri, uko Imana itwereka umugambi wayo ku rugo, usanga umenga kubaka mbere kuri bamwe bicitse nk'umuzigo, bicitse nk'umuriro udahera. Yesu akatwereka ati mbere nuko kurondoka, uko kubaka ni mu bishingire mu ijambo ry'Imana. Murazi undi mutego bigeze kumutega bijanye n'ibyo kuba, akababwira ati ibuka ingene Imana yabigize, subira mu Mana, reka kubaka uzana umugore nk'uko umenga ni uwo kuvyara canke kwimara umusonga. Urugo ruca rucika nk'umuriro udahera. Reka kubaka urugo utarufatanya n'ubuzima buzokurikira, wona umenga ubigize kuko gusa hageze. Harimo umugambi w'Imana muri relation yawe n'umugabo wawe n'umugore wawe, harimo umugambi w'Imana. Ntushobora kubigira utabifatanya n'ubuzima budahera. Uca usanga ubona umufashe nk'igikoresho gusa cy'ubuhigwe bwawe, ntaba kibaye uwo witangira mu rukundo. Reka kwiyumvira kuvyara nk'uko umenga ni ikintu cyo gushira abantu ngaho. Hari abantu barumva yuko bariko barasigura ukubaka k'umugabo n'umugore ngo c'est pour seulement perpétrer l'espèce humaine mu buzima bw'abantu. Nivyo ariko birarengeye ngaho, harimo umugambi w'Imana. Nivyo bizogutuma wumva umenga naho utoba waronse ingene uvyara ku mubiri, mugabo ukagira uti nimba ngire mbyara ubwo ngire ndabigire mu mugambi w'Imana, ngomba nzane umwana mu mugambi w'Imana. Kujya n'umwana w'Imana kugira ngo aze hano ku isi byarateguwe umugambi mwiza. Imana irafatanya Bikira Mariya na Yosefu kugira ngo itegure aho umwana azoshikira. Ubwo abana muvyara mwarabiteguriye, murabakunda, murabatwara mu rukundo rwanyu, cyangwa muvyara kuko waje uhimbye utuyoga. Ikibazo bya bikomere bitera abana bakiri bato, bakiri mu mayiza, naho bifatiye gusanga umenga byara kuko gusa numviriza umubiri sinumvirize mutima, sinumvirize Imana. Abantu bagenda barabyara aho baciye, wowe ndakunda ikibebe byara umwana umwe, ntabwo abashaka zoze kungora ari miteribete yanjye, ntabwo ushaka byara umwana gusa. Uyu mwana uzanye atari muri iyo structure Imana yashatse ko umuntu aba umuntu koko wayo, kuko n'umwana w'Imana. Imana yarabangira akoranya umuryango. Umuryango ni ikintu gikomeye. Uyu munsi icyo cyo mbona ari ibintu byinshi biri kubiragwanya imiryango. Aho nk'abantu bari buraya bacagira ati pati ibyo bintu byararenganye, ko umuryango ntibakiwumva nk'umuryango w'Imana, babona umenga ni ikintu cya kontra, si alliance. Gushinga urugo ni alliance, ni isezerano. Murabona muri alliance ntaho bashiramo hariya munsi ngo nibyagorana ngo tuzora bingene tubijera l'amiable, vyanse tuce tujya mu juridiction, hanyuma afata inzira y'undi afata inzira yiwe. Iyo ni kontra. Mugabo alliance nimeze gutyo, nzogukunda ndagusenere gushika ugupfa kwanje, urwaye cyangwa ukomeye. Hano baciye bakanguka ukamenga si byo bemeye, none mwibaza ko mwemeye ibiki. Abagomba kubaka ntimujye gufinata, terura ico ugire muri ubu buzima bwa none, wumve ko kinywanishije n'ubuzima buzokurikira, ko kijemwo umugambi w'Imana. Imana ishobora gukorera muri ibi by'ubuzima bwacu bwa misi yose, ikavyugura ubuzima budahera. Niho koko uzokumva yuko by'ukuri n'ibindi byose ushobora kubirinda
ukabyakira kukugira uti ndiko ndateramira ubuzima budahera, muri ubu buzima buhera buzohera umunsi uri izina. Amen. Izina. Amen.